Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, aho tuza tuyaga amakuru atandukanye acicikana ko hirya n'ino n'amakuru yo mu buzima busanzwe. Uyu munsi nashaka imbere yuko dutangura tubanze twibuke umuririmbyi yahitanwe n'ingoma y'abagizi ba nabi, ingoma ya Kagame, akaba yarishwaho gubusa, akaba nawe nta wundi ni Mihigo Kizito canke Kizito Mihigo. Mumfashe rero twihe umwanya muto yo kumwibuka ku bikorwa vyiza vyiwe yasize akoze no kwibuka umurimo yasize atanguje. Murakoze. Uno munsi nubwo twariko dufata umwanya wo kwibuka Kizito, nitwa kwibagira kandi uwo bita idamange rya Mugwiza Yvonne, nawe akaba ari mu buroko aho ari gucunaguzwa. Nawe nyene nta kindi ahogwa no kuvugira imbabare, kuvugira abashonje, akebura leta yiwe, leta ya Kagame ngo bisubireko, ariko aho guhindura ivyo asaba bakaba baciye bamuzibisha kumushira mu mvuto. Nawe aho turi tubandanye tumusengera kandi tumuzirikane. Hama kandi abantu mufise ababanyi b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri za diaspora aho muherereye, mugerageze kubaba hafi, mugira ico mubafashije, nk'iyo bagiye ku ambasade, abari hafi mujane, abatari hafi na hari nk'usaba gufata urugendo, mugire akigoro, mubasigaranira abana, mukore ibishoboka byose kugira ngo babandanye kubona yuko tubandanya natwe nk'umuryango w'abarundi kwifatanya nabo, abarundi natwe twanka agahahazo. Uno munsi rero nashaka tubanze tuyage, hariho amakuru twumvise mu gihugu cy'u Burundi aho leta ngo aho basanze amataxi ya leta barya batogesha tagisi ngo biba amahera menshi cyane y'amamiliyoni ku munsi bagatwara kubitsa muri leta makeya, bagatoza menshi, abanyagihugu bagatanga menshi, ariko ya mahera abanyagihugu batanze aho kuja mu mufuko wa leta ngo kugira azashikane igihugu ca kwiterambere, agaca muri abo barundi b'abakunzi binda, abarundi nise abarundi nahaye izina ry'abajambazi sugu. Abo bajambazi sugu biba leta bagaca bayiba bakayatwara kuyikoreshereza ivyiza vyabo kandi atarayabo, bakongera bagahabwa n'umushahara wa leta. Birababaje cyane kuko biragaragara yuko abanyafrika benshi bakorera leta canke abarundi benshi bakora mu gihugu cy'u Burundi bari muri leta bagifise akangonongono ko kwikunda, bagifise imbuto umukoroni yabateyemwo. Iyo nayo si imbuto yindi, ni imbuto yo kwiba abawe ushira mu nda yawe. Ni imbuto mbi cyane kandi ni imbuto igejeje igihugu cy'u Burundi habi, ni n'imbuto igejeje Afrika muri rusangi habi. Rero barundi kazi, mwibaze ayo mataxi. Musanzwe muzi yuko leta ibifise agatabo, barabaha udutabo twanditseko inamba. Zirya namba kaya gatabo ka taxi kaba gafise inamba epfo na ruguru zihuye munsi.
iyo rero bakwandikiye tax ayo utanze bandike epfo na ruguru nimba byo babitahindutse barandike epfo na ruguru ayo utanze hanyuma bagaca batabura kakandi ko munsi akaba ariko baguha usigarana kakandi nako kagasigara hejuru. Aka gatabo rero ku munsi baba baca batanga raporo y'amahera gukubu ngo bayadepoza kuri konte, baba baca batanga, baba bakwiye kuba bafise umuntu aca kontorora yuko kiramutoza kori canke kiramutoza ushuru wese agatabo yatwaye ya mahera yanditseko ku munsi ko yinjiye. Ariko biraboneka yuko bidakogwa, hariho abatanga batahawe igitasi bagatanga make, n'abandi bahawe igitasi bakayatanga ariko ayo y'igitasi akaburirwa irengero. Ku makuru rero ikintu kwanza je nabanje kwibaza, ubu twitwa guko ntavyo nemera, twitwa ngo dufise leta y'incange y'abahutu n'abatutsi. Mugabo nibajije abo babikora uko babikora mu ntara zose z'igihugu hose, basanze kira mu ntara hariho amataxi yibwa. Hanyuma abo bakozi bo muri ayo mataxi nukubakurikirana, ni ba bakozi bamaze imyaka 40-50 bakora ngo bari n'abakozi ba leta, n'ubwoko bumwe, n'abahutu gusa n'abatutsi gusa canke n'incange. Ivyo byose ndikubiraba guko igituma ndabivuga nuko nzi uko tuzobandanya tuyaga, tuzovugana igituma ndavyibaza. Abo batoza amataxi nabashizweho kuva kera ku ngoma yahirimye, ingoma mbi cane ya Buyoya, bakibandanya ngo bakorera leta kuko murazi ko bashirwaho bivanye n'ivyo bashiriyeho. Ayo mahera biba ajahe? Iyo batoye ayo mahera yose biba bayashirahe? Hanyuma abo bakozi ko bamaze kubona yuko igihugu cy'u Burundi kibuga amamiliyoni menshi, abo bakozi bahora bayiba bazahanishwa iki? Kuko kwiba leta barundi kazi ntaho bitandukaniye no kwica umunyagihugu, ntaho bitandukaniye no kwica umunyagihugu, kuko ntaba amwishe ngo amukureho, ariko abamwiciye ibintu byinshi mu buzima, abamwiciye kazoza. Kandi iyo umukozi wa leta yivye amahera leta, na cyane cyane nk'ababa batozi kori, baba bashize igihugu cyacu mu madeni, baba batumye leta ibona ati nta mahera akwiye dufise, reka tuje kugurana zangurane z'abakoroni zikatuja ku gatugu. Wewe wa Murundi we uriko urakora ibishoboka byose witeza imbere, wongera uteza igihugu cyawe imbere ubicishije mu gutanga ikori kugira ngo igihugu gitere imbere. Noneho umurundi w'umukunzi winda abona itwa Jambazi Sugu agacaza agatora, noneho agacaza kitorera ya mahera watanze wakoreye agashira kuwinyuma. Hama leta igacihindukira ikagenda kugurana amahera hanze mu bihugu, wewe wamutoza kori uzasubira ukariha, kandi ayokoze wari wayatanze. Barundi kazi, abarundi mwese aho muri mu vyiyumvire, ibi sikosa risanzwe, iri sikosa risanzwe na gato, nubuyobe kuko ntaho batandukaniye kuri jewe na bamwe batera intambara, kuko kushaka yuko tuzaguma twitwa igihugu gikenye kandi tudakenye, igihugu kitari mu buzi, kandi ubuzi bwobonetse ariko hariho abakunzi binda bigaruriye igihugu cyacu babandanya kugikoroga bagitabayanga nk'imbata mu vyondo na kabonge. Ubwo rero bavuga ngo abo bantu ngo baciye, mwumvirize ukurera nabi kw'igihugu cyacu, ngo abo bantu baciye bababwira ngo nibatahe bazobasuzuma. Barundi kazi suko byari kugenda.
bimaze kugaragara ko bivye nta kindi cari gukurikira atari amapingu baca bababoha bakabatwara mu biro vy'iperereza bakabatwara kubabika hariya bakababaza neza ko vyari bimeze nimba bayagabura nabo hejuru rero guca barekugwa bivye amahera y'igihugu angana uko barundi kazi suko bashaka ubutungane buzokore ahubwo biraboneka yuko aya mahera ntiyazimira ujya mutoza kori ujya zunguruka aho badandariza baka mahera biraboneka ko ikosa atari igiwe biraboneka yuko ikosa ari bajya bo hejuru babakuriye babakontorora ubwo rero bashatse bamubwira ati ni wicare ahabonere n'akanya ko guca sohoka igihugu niko barera nabi Uburundi bwacu buzokwama buri nyuma y'ibindi bihugu atari ukuvuga ngo Uburundi burakenye nta kintu kimwe Uburundi bukenye nta na kimwe gusa dufise abantu mu Burundi babakunzi binda ndende bikunda bishima bashaka kuguma bereka abandi ngo je nubasiga ipangu ngo je mfise imodoka ngo je mfise ibi inzigo yonyene niyituma igihugu cacu gisubira inyuma hanyuma naribajije ni kubera iki leta yatevye kubibona kuri leta ku ntwaro y'umuhisi President Nkurunziza ntavyo bigeze babona ninde mu ministre nubwo ahebushikiranganje bubye ni bande guhera kuri minister kumanuka bajejwe ibi bintu vy'amakori ayo mazina ni yande nabaki nabahutu nabatutsi kuko ubu tukeneye kumenya nimba bacanganye we wa muhutuwe uri muri leta uri kukorera iki giteza imbere igihugu cawe muri rusangi ugaca wongera ugakora iki gihesha icubahiro ubwoko bwawe mu bwoko we wa mututsi we uri muri leta uri kukora iki giteza imbere muri rusangi igihugu cacu kikongera kigateza agateka umututsi ko na cyane abatutsi bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze kwiyambika ibara yuko atakindi ari kwiba no kwica nivyo vyahitiye ingoma zagiye zizaho z'abatutsi nivyo zakoze kwica abahutu no kwiba igihugu ibubu rero abatutsi bari muri leta hari hageze ico bita cleaning up cleaning ibibazo kwerekana ati bariya babikoze nubwo bavyitiriye izina ryacu canke ubwoko bwacu mu nzira yo kwiba ariko twese ko turiko dukora neza turiko dukorana neza n'abahutu twari twaranyikije kuva kera abahutu nabo ati ko twarondeye ubutegetsi kuva kera tuburose babutwaka ku nguvu batwica babutwaka ku nguvu uyu mwanya wari umwanya yuko abahutu berekana ati turashoboye dukora neza raba imigambi n'imigambi turangura raba ukuntu bigenda neza dukoreye hamwe ko murabizi ko atari ko biri ari ibinyoma gusa badushikiriza kugira twemere dukoreye hamwe kuba rero byoboneka yuko kuva Buyoya avuye ku butegetsi imyaka iriko iragenda kuzahafi kwira 20 bikaboneka yuko no mu matagisi bari biba mwarabonye yuko ibidandazwa birangurwa mu bihugu byo hanze biza mu ibidandazwa biva hanze vyazi Burundi amakori mwarabonye yuko vyagaragaye yuko amakori atatangwa batanga dukeya bakashikana vyinshi mu gihugu bidatanze ikori kandi munazi neza yuko nimba hari ikintu giteza imbere igihugu n'amakori y'ibi vyinjira uko vyinjira ari vyinshi twinjiza byinshi tugasohora bike rero kuba baca banafata bakiba ayo makori urumva yuko baduhombeje cyane baraguhombeje uri mu gihugu naje barampombeje ndi nyuma y'igihugu abarundi twese turi twarahombye ico barakibonye ubu basa n'abariko baragikosora 50% baragikosoye ntidushobora kuvuga ngo byarakwiye kandi tubizi neza yuko no wewe nanje tuyaga ku matelefone bakubwira ati turabizana mu mpisho urumva naho ugaragaza kubumvisha inyungu yo guteza imbere igihugu bakubwira ati naho yatanga bari yabimbere nibo bayiba urumva ni nyiba nkwibe birababaje kuyiba
ni nko mu rugo iyo umugore yiba urugo rwiwe cyangwa umugabo akiba urugo rwiwe birababaje kuko ntirutera imbere. Natwe nk'abarundi n'abarundikazi ntabwo tuzigera dutera imbere kandi harimwo abajambazi isugu kandi bakaba bakingiranira ikibaba. Ico ni ikintu mwomenya. Hanyuma ikintu abanyagihugu bakwiye kumenya mu Burundi, hari agakete agasanduku k'amakete ngo leta yashizeho wihamagare perezida canke umwandikire. Ubu ngo hari systeme ubwo bukarata ubwo bu box aho hantu bagenda guterera moto dukete, ngo hari abantu bashizweho bo mu mpisho, abanyagihugu baragenda bagatererayo amakete, hakaza abantu batazwi bakugura mu mpisho amakete yose bakatwara bakayata. Wa musi wo gutoza abajeje kuza gutora ya makete ngo akazimira bagasanga nta makete ariyo. Rero abarundi benshi mutari mubizi amakete yanyu mwanditswe ntabwo yashitseyo, menshi ntashika kwa perezida. Bizasaba kumbure yuko perezida arondera iyindi nzira canke bisabe yuko n'imiburiburi amakete azohora ari nyumba 10 ayatoza. Gusiga ikibabaje ari nyumba 10 nawe yakoze amakosa bizaba bigora kumuregera, canke bisabe yuko haboneka iyindi nzira aho urirungika nka kurya urungika ikete ry'usanzwe ari we wese, bakashiraho iposta nkuru, wewe ukemera gutanga ayo mahera y'ufata urugendo akaritwara ari ibintu vy'ingirakamaro. Nayo handi ibibazo vyanyu kubera ko igihugu cyuzuyemwo abajambazi benshi bagukorera. Umukozi wa leta bakwiye kubaha abanyagihugu kuko abanyagihugu ni twebwe tubaha ako kazi, mugabo arahindukira bakaba abajambazi isugu. Rero mumenye yuko perezida hari yari ibintu ntari karabironka vyose uko mwabimushikirije. Hariho n'abazapfa bidoga ngo ntiyumvishe ikibazo canje, kumbe ntavyo vyigeze bimushikira. Ibi ndabivuze kubera ko mwumva nayo mataxi ukuntu biko biragenda. Hanyuma nagomba kandi mpimirize abanyagihugu aho mwese muherereye kurikirana abo bantu bakora muri leta, umushahara bahembwa urazwi, kurikirana inzira zabo zose muze muramenye guko wewe ukora n'inguvu udandaza utuntu duke duke twunguka make cyane, nayo make bayatora bayatwara ko taxi, ariko ubundi aca yiba. Urya ayakwivye aragenda hirya yejo ugasanga niwe yubakishije gwa rupangu, ugasanga hirya yejo niwe imodoka ihininitse imbere y'inzu kandi atakintu na kimwe yakoze. Icyo yakoze gusa kwabaye kukuza gutonda kuvyo wewe udandaje wewe wirondereye abigutwara. Rero ubu numwa turi mu ntambara yo kurwana n'abasuma. Intambara y'amoko yarahavuye, abahutu n'abatutsi barahisemo ko bazakorera hamwe, mugabo biragaragara neza yuko benshi batazi yuko kwari ugukorera hamwe guteza igihugu cyacu imbere. Biragaragara yuko benshi bibaje yuko kwari ugukorera hamwe mu kwiba abarundi muri rusange. Urumva ati baje hamwe bibe wewe wa muhutu n'umututsi we uzura kora batwara. Nivyo bagiye hamwe, ntibagiye hamwe ngo baguteze imbere, ntibagiye hamwe ngo bagira ikintu bashikako. Nibo babandanya kuvyibuha, nibo babandanya gutera imbere, nibo babandanya kugira imiduga. Wewe nawe wirigura biricuya usunika ibitoki muri ya midugo n'imisozi ushora, wewe nta kintu uzapfushitseko kubera hari umugwi w'abantu bishize hamwe babesha yuko bagiye guteza imbere igihugu cawe, ariko ari uko bagiye kwiba igihugu cawe. Rero nagomba ndababwire abarundi bari mu Burundi mubandanye gushikiriza ico kibazo perezida, kuko yari yemeje yuko leta ari leta mvyeyi kandi umuvyeyi yumviriza ibibazo byose. Iki kintu no kubandanya kugishikiriza, kandi mubonye bibaye bya bindi amakete atari bushike muze murire mutugwi 5-10 mugenda mushikayo mumushikiriza ikibazo direct, guko murumva yuko ubwo bukarata bw'amakete yashizeho kubera ko abakora ibi bari benshi batinya ko mubarega ngo babakure mu buzi, bagaca bakoresha kwiba ayo makete bakayanyuruza. Canke mufate wa mwanya wo kumuhamagara mugabo ujya munsi wondazi ko babahamagara ari benshi, nta nuzi yuko bizashoboka. Nuko bizoza biragenda. Hanyuma ikintu ca kabiri tugomba tuvuge ku impunzi z'abarundi. Barundi kazi, umurundi yabayeho mu mahoro
ni umurundi yavutse umukoroni atarahonyora mu gihugu cy'u Burundi. Ntimwitwaze ngo yagenda gusa ngo ntiyambara, so what, yagenda gusa nyene ko yarabayeho mu mahoro. Iyo ubaye mu mahoro ubaho free, ntawe ugukontorora, ntawe ugutuntuza, ntawe ukubuza amahoro, ntawe uguseka, ntawe ugirante. Bigendera menye ariko yababayeho mu mahoro. Bari babayeho mu mahoro guko nta muntu numwe umukorona ataraza mu Burundi yigeze aba mu nkambi y'impunzi. Nta numwe yigeze aba mu nkambi y'impunzi yitwa impunzi, akurire mu buhungiro, avyarire mu buhungiro, hanyuma abana biwe nabo bakuriye mu buhungiro. Nta numwe umukorona atarahonyora mu gihugu cy'u Burundi ngo yigisha abarundi n'abarundi kazi ubufyefya. Ubufyefya ni ijambo bitwa politike, no ubufyefya. Ubufyefya giza abantu bababesha. Bamaze rero kudusenyurira intwaro y'amahoro, umwidegemvyo, aho umuntu yari atunganiwe, bamaze ibyo byose kubisenyura, baciye basigaho akagwi k'abantu babakorera. Ako kagwi abakarimwo bakaba babita ngo n'abanyepolitike. Abo bantu bajejwe kuzana amacakubiri mu Barundi, abo bantu bajejwe kwiba Barundi, kuko nivyo bashebuja bakora. Baca basigaho n'akandi gakundi gakubita Barundi mu mitima kitwa amashengero. Iyo migwi ibiri kuva abakoroni bahonyoje ikirenge mu Burundi, iyo migwi ibiri niyo migwi ihohosha abarundi. Udahohosheje ku mubiri kubera abanyapolitike ahohoshwa nayo mashengero. Birababaje rero kubona hariho abarundi benshi bagorewe mu buhungiro kandi bari bafise aho baba, bari bafise amatongo, bari bafise aho barima. Uno munsi impunzi z'abarundi n'abarundi kazi ziri mu gihugu ca Congo DRC, mu makambi ngo Murongwe na Rusenda, bakaba batakamba yuko bishwe n'inzara. Ariko rero dusubire kuri ya ngingo ya mbere, abarundi bamwe bishwe n'inzara mu buhungiro, hariho abandi bajambazi sugu b'abarundi bariko baratoza taxi birira. Ntibanegwa ngo hariho umurundi apfiriye mu buhungiro, ntibanegwa ngo hariho umurundi twumvise ashonje, oya, bo bariko baregeranya n'amahera y'abandi barundi basigaye mu gihugu birira neza cane. Impunzi z'abarundi ziragorewe hanze kandi dufise abashinga amateka baronka umushahara birira. Badya misi yose kandi baryama kandi bugaca bakavuga ngo bagiye ku kazi, abandi bari hanze inyuma y'igihugu bariko barabira nk'ibikona kubera inzara ibishe. Rero aba barundi baravuga ngo HCR ngo nta kintu kirabaha. Barundi kazi abarundi ikibabaje nuko abantu benshi bo muri Afrika bataratahura. HCR ni business. HCR ni organisation ikomeye idandaza ibiryo. Iyo wumvise ngo abarimyi b'abanyamerika n'abarimyi ba Canada n'abarimyi ba Australia n'abarimyi bo muri za China na hehe, abarimyi benshi barimisha ya miti mibi kugira ngo indya zabo zororoke n'ingoga bazidandaze, bazishorahe. Murasanga umuzungu yanze umufuko w'ibigori n'ikimbo canke isorori apima amadisi asukamo, babishora hehe? Bijya biryo byose barima mu buryo bubi vyarimwemiwe umwirabure, bijya umwirabure, babishora muri HCR. HCR ni ibigura, nimba mutarimo bizi, HCR niyo ibigura. None HCR se ni igihugu? No, HCR si igihugu. Ivyo bihugu rutura nyene ari navyo birima izo ndya mbi bazanira impunzi, nibo bahindukira hakavamo muri bo abakora muri HCR ku rwego rwo hejuru,
ari nabo bajejwe kurangura izo ndya ku barimyi b'ivyo bihugu bazizanira impunzi. HCR rero ikongera igakorana n'abakoroni badoborora ibihugu. Abakoroni badoborora ibihugu, umvuze umukoroni imisi yose uzomenye ko mvuze umunyapolitike w'umuzungu. Mvuze umukozi w'umukoroni uzomenye ko mvuze umunyapolitike w'umwirabure. Rero aba bakoroni barafatanya na HCR bakavuga bati abarimyi baravuga kwanza ati twarimye vyinshi muzobitugurira gute? Ati nta kibazo. Bagaca barondera uburyo bakorana naba bakozi babo b'abanyafrika, nababwiye ko abakozi babo abanyapolitike babirabure gutera akajagari mu bihugu vyabo ngo bomora babo baje mu buhungiro. Barundi kazi, Europe nta gihugu na kimwe kirimo intambara ngo ababo babe bari mu buhungiro nk'abanyafrika. Amerika nta state nimwe irimo intambara ngo ababo babe bari mu buhungiro mu makambi y'impunzi. Australia nuko. Ariko ibitera izo ntambara zose zituma wewe nanje twarahunze nabo bakoroni baziteza. Rero igituma mudashobora mu Barundi mu kuronka indya zikwiye kirahari. Nuko aba bakoroni abanyapolitiki b'abazungu bari bazi yuko nibatera intambara mu Burundi mu 2015 babifashijwemo na Kagame bazoba bariko bariba uburundi, biba ubutaka, biba ubutare, biba bijya byose biba mu gihugu, bazaca batangura kuvyiba bavyemporta muri Amerika, Australia, Canada, Europe n'ahandi. Iyo rero bateye intambara ahantu bagaca baja kuvyiba, ivyo bintu biba babidandaje niho baca batanga amahera muri UN. Hama UN nayo igacigura indya. Hanyuma mwe mwampunzi mwe kubera bariko barabiba ivy'iwanyu babidandaza bunguka, ubwo bunjegenjege bw'ubungoro busigaye bagaca babazanira ati nifashanyo, bagaca bavuga ati nimurye mwe murarindirira ngaha tube turabasahura, kubera ko bakorana n'abakozi babo babirabura. Rero mu Burundi vyarapfuye, iyo business bari bayitanguye irapfa. Rero ipfuye nta abo bakoroni batera intambara, nubwo bayitanguje igapfuba, ntabwo bariko barimba ibintu vya gusa biba mu Burundi ngo bashore muri ibi bihugu vyo hanze, hanyuma bunguke bahe amahera UN, kuko UN nta ifisi ikora amahera. Ni ngombwa abo bagabo n'abagore bajeje kwica abantu, abanyapolitiki abakoroni babahe. Rero UN ubu ntimushobora kuyisaba ngo murashonje, kandi umugambi abayiterera bari batanguje warapfuvye. Ahubwo nagomba ndaguhanure, uri umurundi uri mu makambi y'impunzi, hitamwo bibiri. Kimwe, hitamo kwisubira mu itongo ryawe i Burundi uhunguka. Umutima utagukundiye si ikosa ryawe, ni ikosa ryabo bajambazi, ajyabo bakozi b'abakorona abanyapolitike bari mu gihugu, niryo kosa ryabo, si ikosa ryiwawe uri impunzi. Impunzi nta kosa namwe rifise. Impunzi yahunze ariko idateye akajagari. Abanyapolitike bahunga nikosa ryabo, ariko impunzi yahunze bitayivuye ko sikosa ryabo. Ikosa ni ryabo bakozi bakorana n'abakoroni, abo bigira abanyapolitike b'u Burundi. Ubwo rero wowe uhitamwo bibiri. Uhitemwo uvuga ati reka mpunguke nsubire mu gihugu canje, canke uhitemwo uvuga ati ngiye kubaho nabi, ngiye kubaho ibishoboka byose ariko mbandanye kubaho. Mugabo wikuremwo icyumviro kivuga ngo UN ni business. UN ntinegwa, hari umuvyeyi karavamwe amaze guhamba babiri. Muvyeyi UN ntizonegwa naho uzahamba ijana, naho hazapfa Barundi ijana bishwe n'inzara, mugihe aba boss bayo batariko barayiha amahera ko kubera ko ivyo bari kwiba Burundi batariko barabidandaza ifise make. Rero UN ntinegwa, ntimuze mwigere mutumwanya ngo no, UN ntinegwa. UN wewe nyene ni utegerezwa kwitaho ukamenya ico uraruriye n'ico utararuriye, iyo bitagukundiye ukarangamiza mu kirere. Ariko UN ntinegwa.
iyo rero mubonye UN kirabasuka ku bigori byinshi ntimuvuge ngo UN dufashe neza none kubera ko ba bantu bayiha amahera ari nabageje gutera intambara haba hari aho bariko bariba baronka byinshi nuko bimeze ku kibazo c'impunzi ariko kuri leta y'u Burundi ubu dufise leta ivuga yuko ari leta y'abahutu n'abatutsi nimba mushobora kwibira hamwe munanirigwa iki no kugarukana abarundi banyuma y'igihugu abo bahutu n'abatutsi bari nyuma y'igihugu kuko ubu buhungiro kera bwari ubw'abahutu gusa buyo yakihari ariko ubu ni bose ubu umututsi arahunga umuhutu agahunga nimba mushobora rero kwibira nk'aya matagisi hamwe imyaka irenga 10, 15, 20 hafi 20 mwiba tagisi z'igihugu bibananirira iki kugarukana abanyagihugu bari mu gihugu urugo rufise umwana yangaye ntiruboneka neza kubera bafise umwana yangaye kandi haba hari cangaje umwana gerageza mugarukana abana banyu mu gihugu impunzi zihunguke abavyifuza bahunguke kandi twagomba dusabe leta y'u Burundi nayo ikuri cizere kuri UN ngo UN izazira bahungura oya nkuko yabikoze jo bundi Uganda igikorwa twayishimiye kandi turayikomeye n'amashi mwarakoze kuza kuzana barya abantu twagomba tubinginge naziga mpunzi zigorewe muri biga bihugu bitandukanye ziriya zingwati z'u Rwanda zo sinzi ko zizahava ariko izindi ziri mu za Kongo n'izindi ziri muri Tanzania vugana n'ivyo bihugu mukore ibishoboka byose mwebwe nka leta mugende mu bitorere bagaruke uritega yuko uwakomoreye umwana ari wazamukuzanira uritega yuko wakwivye umwana umukidi napa ari wagaruka akakuzanira umwana canke yewe ni umurondera ukamushikimura mu ntoke erega impunzi zihagateka yuwe ntizihagateka wewe wa gihugu cy'u Burundi wewe ubandanya guhomba wewe nubwo abarundi baba barushiye barira bashonje egome mugabo we leta ikurahomba byinshi kuko bice muri kiriya gihugu ataco bako barakora kandi abana baho bakora hahombera ntibiko bararonka ubumenyi kandi tagitike yaba bakoroni nuko Afrika taba amenyi benshi bugwaruka baboneka guko bazi yuko abana babiraburara ari ncabwenge cyane batinya cyane umwirabure yize baratinya umwirabure yiga baratinya umwirabure yize rero bavuga ati dukora ibishoboka byose abo bana babo bavyara ntibige rero iyo umwana w'impunzi umwana w'umurundi canke w'umunyarwanda canke w'umuki ari mu buhungiro ni inyungu ku mukoroni ni inyungu kuri UN ni inyungu kuri OMS yo izoronka hiza kugaragaza imiti ariko ni gihombo kuri wewe mwene umuntu kora ibishoboka byose leta y'u Burundi utahane bajya abantu kora ibishoboka byose utahane bajya abantu bajya n'abana bawe gukuri leta mvyeyi ubu kora ibishoboka byose impunzi zose zivyifuza ayo mahera biba nibareke kuyiba impunzi zivyifuza zose zironka amatike zisubire mu gihugu cazo nta gateka na gato ku bwoko bwari bwo bwose kazopfa kabonetse hariho umwana w'igihugu ari karagorerwa hanze subiza meru mu mufuko abantu mushimagiza ngo UN ngo UN ni company UN ni business UN ni umufanya biashara UN ntijeje kurera imfuvyi kandi ngo yinizewe n'amata nta wundi mwerera wanswe nabo banyapolitike mu gihugu iwanyu nta muntu wundi azagukunda burya n'ububeshi no kubahenda nta na gatoya bazaza gusaba badandaza ko ivyo byo kurya vyabo biboze binuka amafarura ibiharaguteka imisi 5 bidasha nivyo azabaradandaza ko guko none ko bazi yuko ibihugu byanyu bitababaye nico tuma bakora ivyo bashaka mu izina ry'ubufasha ikibazo rero cy'impunzi turakirenganye reka turabe ikindi kibazo barundi kazi duhejeje ikibazo cy'impunzi duciye twinjira mu kibazo c'abakwa amatongo mu gihugu cy'u Burundi birababaje cyane gose birababaje igihugu cy'u Burundi ngo imiryango irenga 750 muri komine Ntahangwa aho bitango Kayeri
yanyazwe amatongo yayo ahabwa abandi bantu bubaka muri aya matongo. Nagobana imiryango s'abantu ntibavuze abantu barenga amajana 750, bavuze famiye zirenga amajana 750. Nukuvuga muri izi famiye, muri iyi miryango hariho umuryango wa 4, wa 2, wa 5, wa 10, imiryango irenga amajana 750 yanyazwe amatongo. Mwibuke ko nababwiye nti iyo leta y'igihugu kibanye iri kirakora amakosa, leta yindi biri kiraraba kugira ngo n'ivyaba 6 muri ico gihugu izakibikopera. Uburundi bwatangiye gukopera ivyo Kagame ariko arakorera abanyagihugu babo, kubaka amatongo ku nguvu. Hanyuma twibuke kimwe, tutabeshanye, igihugu cy'u Burundi kirafise abanyarwanda bakora muri leta, muri ministeri zose. Abo bantu abavyeyi babo bahunze mu za 50 nakandi binjira igihugu cy'u Burundi. Abana barahavukiye, barahiga, uno musi niho bakora, babesha ngo n'abarundi, ariko se abarundi n'abanyarwanda. Barabonye ati hari iwacu vyarakoze kwa kumuntu itongo ryiwe. Urumva nta nukuvuga ngo turabashumbusha, no, ku mwaka ukaritwara ku nguvu, ugaca uriha umugwiza tunga akajuba kamwe, ntaco bitwaye. Iwabo n'umwuga, iwabo si n'umwuga, n'umuco. Iwabo mu Rwanda n'umuco gutwara umunyagihugu itongo kubera haje akamusumba, haje ufise inoti, n'umuco. Mu Rwanda ntushaka kwicara uvuga ngo hani wacu, ngo hani kwa data, ngo hana aho sokuru yandaze, no. Umugwiza tungaje barahakwa kukagenda neza imbokoboko. Abo bantu rero yangeso ubu yashitsi Burundi, igisebe kibora yashitsi Burundi, aho abarundi imiryango irenga amajana 750 yatswe amatongo yayo. Ngo bamaze kwakwa rero amatongo yabo, ngo ubushikiranganje bujejwe inyubakwa ngo nibwo bwatandukanye amatongo. Barundi kazi, ndasavye ibi tuvuga tubishire mu mutwe. Ubushikiranganje bujejwe inyubakwa, ubwo bushikiranganje bushigwaho nande? N'umunyagihugu. Bujejwe iki? Bujeje kuraba yuko inyubako ari nziza, bujeje kuraba yuko ahantu umuntu yubatse mu mategeko. Murumva yuko inzu wayishize mu mategeko, yuko wubatse mu kibanza cawe bwita ata muntu wacivye, yuko ikibanza waguze gifise bene cyo kitazagaruka kuzana ibibazo. Ariko ngo ubushikiranganje bujejwe inyubakwa nibwo bwatanze ayo matongo. Imiryango irenga amajana 750 barabomora, baha abazanye ibipapuro. Urumva umuntu yafashe ibipapuro arabisiga irangi, abicapa ku ishusho yiwe y'umuzungu canke y'umwirabure whatever, hanyuma ivyo bipapuro kubera biharurika bisumba umurundi. Ubwo rero abo bantu barabuze amatongo yabo kubera ko badafise amahera bitanzwe n'uwo mushikiranganje. Nagoma nabibarize ninde canke ni bande bahawe ayo matongo? Gufata abarundi n'abarundi kazi ukabakura mu matongo yabo, uwo muntu wayahaya sumba umurundi ninde? Canke nimba ari umurundi yavukanye iki? Yavukanye iki? Ko na bamwe bavuga ko bavukana imbuto bitakibaho. Yavukanye diyama, yavukanye inzahabu, yaje akoroka ava mu ijuru. Yavukanye iki? Ico cotuma mufata amatongo y'abarundi n'abarundi kazi, imiryango amajana 750 mukayabaka yose, mukayaha umuntu umwe canke babiri ngo nuko afise inota. Abantu bavukanye iki? Uko niko mukwega intambara, uko niko mwe mw'abanyapolitike mukwega intambara kuruyeri kugwenge kandi mubibona ntivyumvikana. Iyo ngeso mwakuye kwa Kagame muyimuge murire, nimba muri wa mubonano wejo bundi ari byo mwarimwo muyumuge. Nta murundi numwe ajeje gutakaza itongo, ndetse n'abage mwatwaye amatongo, bajya batwawe amatongo n'abatutsi mu kuntwaro ya Buyoya, muganda ubu bakaba barahise kuyasubizwa mu batunganiriza. Ariko abakiyafise amatongo yabo bayagumye. Aba bantu mwabashizehe iyi miryango mukeneye jahe mu buhungiro,
mukeneye bahunge igihugu cyabo bave mu matongo yabo kubera habonetse akataraboneka ko umuntu afise amahera. Hama nimba uri umurundi ufise amahera, ayo mahera warose yo kugura amatongo y'abantu barenga amajana 750 wayakuye he? Nimba utiba leta, ko tuzi umushahara w'abarundi, ko tuzi umushahara muhembwa, ko tuzi mu Burundi atamukozi wa leta asanzwe ahembwa ibihumbi 10 ku kwezi y'amadolari. Ayo mahera yo kugura amatongo angana uko, ico mu Kirundi bita iceru, uko ahantu hanini bahita iceru, aho hantu mwarose ayo mahera muyakura. Ubwo karashize ingani muze muri abanyagihugu mwongera n'ivyo mubivye muhindukira muca mubigura mubitanga hagati yanyu mu mwaka amatongo abanyagihugu. Umurundi wese yumva yuko bishoboka avugira abanyagihugu baronka amatongo yabo bayasubizwe. Ako gaseke ko kwiba amatongo abanyagihugu Kagame yabahaye ni mukamugemurira namwe mukamusubiza. Iyo ngemu ntayo dukeneye nta na gatoyi. Ntayo dukeneye nta na gatoyi. Uwo Murundi asumba abandi ntawe dukeneye. Ngo ubushikiranganje ngo bw'ubutungane nibwo bituye ngo bubatunganirize. Urumva ubushikiranganje bijejwe inyubako bwatwaye amatongo baca ngo bararavye baragenda barababwira ntaco babikoze ko bacagera kwitura ubushikiranganje bijejwe ngo ubutungane. Ubwo bushikiranganje se nibukorana n'ubushikiranganje bijejwe inyubako? Ntibakorana, ntibazinanye, sibo birirwana muri ziriya fote y'ibicayemo. Barya barazinanye bose n'abanyakibi bwabo bwo bushikiranganje bwuje ubutungane n'ubwo bushikiranganje bose bakoze bose bafise ikosa rimwe. Kuko birababaje kubona abanyagihugu babandanya ata muntu numwe abaho yitaho umurundi. Hama ngo tuzova mu bworo, tuve mu bworo gute? Umunyagihugu yatuntuye azashobora gute kuronka umutima wo kuja gukora ibindi kandi agatongo kwiyo magatongo? Mbese ivyo bindazabikora gute? Azabikorera he ko muzi neza yuko itongo ari bwo buzima bw'umwana w'umurundi n'umurundi kazi? Azabikorera ivyo bindi bikorwa? Ivyo bikorwa ni bibi biragayitse gose. Leta mvyeyi president nabibakurikiranire abo bantu basubizwa amatongo yabo. Uwo muntu nawe yikorera uwo musagata wiwe w'ivyo bipapuro mu namahera atware guta canke agende arondera ibindi agura. Mugabo areke gutwara itongo ry'umurundi canke leta iguza amatongo yayo. Leta uyo yari yarivye amaparaseri menshi ya leta yiyitirira nibatange ayo matongo nyene yabo. Mugabo bareke gusubira kubuza amahoro umurundi n'umurundi kazi. Barundi kazi. Ingingo ya gatatu tugiye kuri Tanzania aho President John Pombe Magufuli ariko arahana ibihaya n'amateke n'ibiki vyose na OMS yabo ariyo WHO. Muri Tanzania murazi yuko kuva igihe President wa Tanzania arungikiye biga bipimo vyo gupima vya corona muri laboratoire akabiha amazina y'abantu bimwe ari vy'ibikoko ibindi vy'ivyamwa, hanyuma vyinshi nka vyose bikaza bivuga ngo bigwaye corona, yaciye abiyamiriza ko ikintu ca corona atagikeneye kandi n'ubu aracagihagazeko. Yemeza yuko mu gihugu ciwe ata corona ihari, nubwo muri ino minsi hari abantu benshi bagize iminsi bapfa bakavuga yuko ngo bicwa na corona, ariko leta yarasi kubitangaza. Nubwo babandanya bahimiriza abantu gukaraba, bakabandanya babahimiriza gufata zirya ndimu na tangawizi n'ibindi no kwiyubikira, ariko leta yarase gutangaza ofisiyelema yuko corona ihari. Ariko uravye ku bitaro ku mavideo wabaje ku bitaro ibibazo bafise, bamwe ibibazo byo guhema biraboneka yuko bihura n'ibimenyetso bifise corona. Ariko Dr. Pombe Magufuli President wa Tanzania wewe yarase yuko yarase kuvyemeza. Barundi kazi, Dr. Pombe Magufuli niwe mu president wenyene dufise muri Afrika azi definition y'umukoroni. Umukoroni nababwiye yuko ari umuzungu w'umunyapolitike. Umubaje ati tanga definition yiwe, niwe wenyene muyobozi yo gusigurira umukoroni carico. Abandi bose boronka 5 ku 10, 3 ku 10, hariho n'aboronka 0 batazi ico umukoroni gisigura.
tagitike z'umukoroni ni kubandanya bagumiza Afrika hasi mu nzira zitandukanye kandi OMS ariyo iri imbere. Rero arazi neza yuko izo shinge zakozwe ngo hari izijeje guterwa abazungu nizi nizanditseko ngo only for Africans, mwarabibonye ku ma video cyane ko arazi neza yuko mu Kirundi uwakuroze atari wakurogora. Ivyo bintu Magufuli arabizi neza yuko uwakuroze atari wakurogora. Abandi bayobozi bandi bo muri Afrika bo barabizi, bo bemeza yuko atankeka uwakuroze akurogora atakibazo kuko nabakozi. Ariko umuyobozi w'ukuri, umuyobozi nyamuyobozi atahura icyo umukoroni gisigura, arazi yuko uwakuroze atari wakurogora. Yarase ko OMS iza kwivayanga mu gihugu. Rero bamaze iminsi muri zuguru bavuga ati emeza ko ihari, nawe ati sinemeza. None kubera iki OMS canke WHO yoba yipfuza yuko Tanzania ivyemeza vyanka vyakunda? Mwibaza yuko ari kubera OMS ikunda aba Tanzania gusumba Magufuli? Hari umuntu muri mwebwe yibaza yuko OMS yo bikunda Tanzania gusumba Magufuli? Tanzania aba Tanzania ntibakundwa na OMS. OMS yishakira ahantu ita uburozi bwayo, kuko OMS muri atwikorana n'aba pharmaceuticals, aba pharmaceuticals nibo bakora iyo miti nayo igeragezwa kubirabura. Rero OMS ikora ibishoboka byose ngo iforce abayobozi bo muri Afrika bareke ubwo burozi bugaragarezwa ku banyafrika. Urumva Magufuli niwe wenyene abona ati ibi bintu ntibikwiye. Ubwo rero hari ibibazo hagati ya OMS na na Tanzania. Hariho abandi bari bidigadize gatoyi twijya kara na jewe ndimo ngo n'Uburundi, ariko mu nyuma hasohotse amakuru OMS tangaza iti oya Uburundi bwemeye tuzabuha incandago. Hari bipapuro bakiriko baruzuza bataraheza muga tuzabuha incandago. Ngwa mu gahundwe mburi ico mvuga. Ariko Tanzania tubandanya kuyishigikira no gushima kuba babona by'ukuri yuko izo shinge zitameze neza. Kandi murazi yuko igihe bavuga ngo Madagascar yatoye umuti wa corona yuko Tanzania yabaye ya mbere nayo mu kuwutumako. Rero biragaragara yuko igituma Tanzania irikirankira OMS nuko itizeye uburozi bwa OMS. Nico giconyene kiko kiratuma Tanzania itemera yuko OMS iza mu gihugu ikazana ubwo burozi. Hanyuma amakuru yandi, OMS nyene niyo tukiriko n'ubu iratangaza yuko uburozi bwa burozi yatanguza ubwa mbere ari bwo Ebola ngo bwagarutse ngo muri Guinea Equatoriale ngo hasubiye gutera Ebola. Ariko nimbagije boba bararavye guko Ebola murazi yuko bayipangira yuko mu mezi make cyane izo bayisha birabure nka bose. Boba bararavye basanga bamaze gucuraranga corona, basanga nayo nta busharite bwo kwica n'ingoga ifise ku mwirabure, bagaca bavuga ati tugarukane Ebola turabe ibandanye, kuko jewe zose nemeza ko izo ngwara ziterwa n'aba bantu. Boba bararavye baravuga bati nkuko bari bavyiteze, nkuko bari bamaze gutangaza ku mateleviziyo yo ngaha, mwese mwabonye ibicikikanako abo nyene bajeje gukora izo ngwara babatunzi ruhakwa, bemeza yuko muri Afrika ngo imihindigiti zaba iri kumabarabara hose ngo atawuzotora uwundi, ko bagiye mu gikoni cabo bakaranga corona bihuta ngo ishe n'ingoga bayizane. Mbega bo barayikaranze bagasanga nubwo bayikaranze n'ingoga ntabwo iri kibakorera akazi neza nkuko bashaka. Babona bati ahubwo iyo yindi Ebola niyo iri kirakora akazi neza. Ico ni ikintu cyo kwibaza, nta nkeka izo ngwara nibo bazitera, nibo baza bazizanye, kuko ntiwonsigurira nko muri Kongo
aho bayizana bagashiraho muri ziriya ntara bagashiraho amahema amatenti n'abagwayi aho bari abagwanyi bo mwishamba bamaze gushavurira bakaja kubatera bakabakuraho ndetse bamwe bakishwa abandi ubuzu bakabuturira ntiwombwira ukuntu Ebola yaciye ikira nimba Ebola yariho hanyuma abagwanyi bo mwishamba bakaja kubatekuza bakabakuraho bamaze kuvaho Ebola ntiyari gucinyika oya yari gucibandanya ahubwo hagaca hapfa n'abandi benshi kubera babavura bagiye mugabe biboneka neza yuko burya Ebola nayo ifise amatwi iyo barashiriruka burya sinzi yuko abo bantuzeye bo abo bayivurishije urufaya muri Kongo sinzi ko hazo hava babwira nawo muri Equatorial ati iyo urashiriruka ntawuzi ukuntu bazobigenza ariko biraboneka neza yuko Ebola ni indwara idasanzwe Ebola yumvise urusoro irahunga ni ibintu bitangaje turi mu myaka yo kubona ibintu bitangaje Ebola yumvise urusoro iriruka ikihungira ikagaruka hatekanye ngo yagarutse nuko rero nuko ibintu byifashe OMS kiratangaza yuko urumva ko muri Guinea Equatorial hari abantu bamaze gupfa ndetse ngo n'abagiye kubashingura hakaba harimo 3 bamaze gupfa ubwo rero ikibazo yagaruwe niki ndiko ndibaza yuko yoba yagaruwe nuko babonye uburozi bumwe butakoze bakaba babonye yuko ubwo bundi bukora canke babonye yuko babushize hamwe ari bubiri bwokora bwihuta kuri speed bifuza gusumba iyo iyi colonel yabo yari kigira ko mu banyafrika nta muntu numwe abizi ariko ico nico mwomenya kuyizana ninde yayizanye abayizana n'abayiteka guko irya singwara yadukiza hovyo n'ingwara yafashwe umwanya irahingurwa neza iracangwa ibona kuboneka ni ingwara utavuga ngo ni gicurane singwara uvuga ati natsita ino riravunika hoya ni ngombwa bayizane rero barayizanye ariko nkiri kuri ibi barundi kazi abanyafrika turacafise ikibazo kinini ikibazo abanyafrika tufise nuko ubwa mbere dufise abakozi bakorera abakoroni mu buryo bwose haba mu buvuzi dufise nibo bategeka imiti myinshi tuvura iviwabo ingwara nyinshi tugwara zikava iwabo ndetse n'abakozi babirabure bakora bakuvura keshi bagahembwa n'amahera yabo ya nyabazongo urumva ni ibintu ico ni kibazo ariko ikindi kibazo dufise ni kibazo cabo bakozi b'abakoroni abo bita abanyapolitike babirabure abo nabo ni kibazo kidasanzwe muri Afrika ni kibazo kidasanzwe ntiwombwira yuko ibihugu nka byose byo muri Afrika birenze imyaka 60 bigize independence ariko bikaba muri iyo myaka bitashoboye kujya hamwe ngo bibure bikore na laboratoire imwe bikorere hamwe laboratoire imwe hoho bakubera bavuga ngo igihugu kimwe ngo bitwara amahera menshi mwibuka yo biba ni menshi kuyo byotwara mwango bitwara amahera menshi basi babure bafate ibihugu n'imiburi bitanu vyishire hamwe bikorera laboratoire yavyo kira gihugu kigire aba researcher baba scientist nka batanu baje hamwe kubera iki byo batobikora ni kubera ko n'abakozi b'abakoroni bakurikiza amategeko shebuja yabahaye ntibashobora gushira hiyo laboratoire batasavye uruhusha bashebuja ntibashobora kuzana abanyeshure ngo bavyige badasavye uruhusha bashebuja ivyo ni ibintu bibabaje cyane ico ni kintu kizotuma abanyafrika tuguma turogwa twongera tuvugwa n'abaturoze ngo baratuvuye bongera badukubitamwe izindi ngwara ubu hari ingwara kuva uharuye guhera mu 90 canke uhereye mu 80 hari ingwara zibiza nyinshi zidasiguritse kandi izo ngwara zikurikiranye nyinshi zigwiriye ahantu aya mahoye nije bakorera nka za kanseri zo mu mabere no mu bitereko ziriko ziraboneka cyane mu bagore babirabure benshi b'abanyafrika zigwiriye mu bihugu bifyete ibirenga abakoroni ibihugu bifyete ibirenge icyo umukoroni cyose azanya ari 22 izo ngwara ziragwiriye
abantu baba mu bijiji, abantu baba mu misozi kure bitandukanije n'ibi bintu by'ikizungu, aba bantu badafata batirirwa kwa muganga bari gufata nk'izi nshinge zo kuvyara ku rugero, badafata nk'ibi binini asaminda akavyara kirundi canke akavyara naturelle nkuko yamenyereye kera babigenza, ni bake. Kwanza sinzi yuko banahari abuzosanga ngo yarwaye kanseri yo mu mabere, ngo kanseri mu gitereko. Abantu bariko bagwariza ingwara n'abantu begeranye nabo nayo ma ONG, n'abantu bagenda gutemberera ku bitaro, izo ONG zisugumira mu ubwo burozi bwa n'ibintu bibabaje mugabo ntibashaka umuntu numwe ari mu gihugu bivuga. Nko mu Burundi uhagurutse ukavuga ati turabe neza iyi miti abakoroni bazana, wewe ucurara ugize imana ukabahura toro kukahunga. Niko biri canke mu Rwanda canke ari bose bacavuga yuko uje gutukana, kuvuga ibibazo igihugu gifise n'ugutindero n'ukutisonera nta ndero ufise, nivyo bibazo bihari. Ntidushobora rero kuronka amahoro nk'abanyafrika